abahungu n'abantu bagumye ibanga sinzi ko urabibona barakugumiza ku kabanga ariko abakobwa ni rimwe ababibwiye abandi bose abafise nawo umuntu mubesa rero toi tu te dis tu es là tu te dis ndabibwira urya mukobwa uvomye ndabibwira urya muhungu kandi araguhanura wanashima kandi arashobora kuguhanura sibyo ko n'abakobwa ushobora kubabwira ikintu bakaguta mu kaga muri relation kanaka sibyo ndakundana n'undi muhungu ariko mfise umugenzi ku ruhande w'umuhungu kubera wa wundi ampanura ninashwana na sheri wanje ifire ya mbere nca ndayifatira rero hari turemko nyene so turakunze kubona abakobwa ngo ni soirée canke ngo ni sortie entre copines je burya sinavyita ubugenzi mu mbabarire cane kuko burya si ubugenzi sivyo urashobora guhuba muhujwe nico gikorwa nyene kwa mwese murasohoka sinzi ko maze kwibona mu mashure sivyo urashobora gusanga mu mashure atugende basheri wawe uryamana nabanaka uri siyo ko ari gwawe wenyene so ivyo bizomobiliza ubiyambi mutume yiyumvira ukundi kuntu akubona ukundi kuntu canka guhe birashika byose kandi niyo mpamvu nakunda bivuga ndasaba gusobanura sheri wanje canke habaye ikibazo muhira sindakibwira sheri wanje aho kiniwe yari kubigabanya basi nabukeye canke kama solution akambwira ati bigenze uko bikora uko usanga ngiye kubibwira abamuhungu aho harimo exaggeration sinumva ukuntu menga nshaka gushigikira abahungu bavuga ati sinkeneye kubona ugendana n'urya muhungu sinkeneye kubona wifotozanya nawe urya muhungu hari abantu ndonge koramutsa ndababwira bwa kera canke mwiriwe bivanye naho muherereye mwama mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu ndababwira mugubwe neza aho muri hose ni Yaga Nawe TV aho tuba two tuyaga amasuje agenda atandukanye atwigisha mu buzima bugiye butandukanye ni ikiganiro ni entre nous murabizi ko turi abantu babiri kugira ngo tubayagire tubigishe nkajewe mikrofone ya mbere ni MC Benita MC Wimana ko musanze mubizi tuba tujana kugira tubayagira wewe rero uri mushasha ukibona ino video ufata agatebo bwa mbere na mbere udukurikiranye uhejeje kuraba kino kiganiro tugira subscribe ukikiraba ukore subscribe hamucu gisangiza n'abandi kugira ngo bakirabe bakore share ukore share hose ugire commentaire turabe uko mutwiyumvirira ko turabe ko mudufata mutugire ibyo tubaganiriza ko biba bifashe canke ariko tubazinega ko tubaganirira ibintu bimeze neza mu mpakanya rero kugira ngo nakire umugenzi wanje kugira ngo tuyagutangura ikiganiro twese tuzinanye ndakwakiriye cyane Merci. Coucou le monde, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. D'ailleurs cyane kubona ariko ntunkangira abakunzi banje ntukanga abakunzi ba Yaga Nawe TV s'il te plaît s'il vous plaît ukuntu yinjira avuga igifaransa je nivyo yavuze nta nivyo numvise deja pourquoi pas we nimba utumva igifaransa abakunzi ba Yaga Nawe TV ndabizi ko bacoba makanya nivugiye niza ko meze neza hiwanyu turasuye kubakira ni na merveille turi entre nous les filles les femmes bimeze gute ngaho iwanyu ko mutatubwira ingene ukuntu bimeze twarakoze ibiganiro tugenda dukora turabona hari ababishima ariko ntituragera kuri rwa rugero twifuza twe na Benita nibaza ko kino kiganiro kiza gutuma tubwira kuri ya level dushaka reka rero mugumane natwe no munsi tugiye kuganira na MC Benita amasije atandukanye nama nababwiye yuko jewe nga kuri Yaga Nawe TV turabubaka ntitubasambura bien sûr uzimiye urazimbwa yes reka ndagushimiye cyane Nina merveille uko mwamaze kubyumva amaze kutwidondora ngira ibyo yatwidondeye kuri bashasha gusa ariko nizere yes uyu munsi rero dufise sije ivuga gute abakobwa abamama abahungu abapapa mwese mwicare twige ni entre nous les filles mugabo twese biraturaba yes ni occasion nziza ya twashize kugira ngo tuze tuyaga n'abakobwa tuntu twinshi n'abamama uyu munsi rero nashimye ko twoganira kuri sije y'abakobwa canke abigeme canke abamama bagiriranira ubu imigenderanire n'abahungu canke n'abapapa genre kuba ufise umugenzi
w'umuhungu mugendana atari uwo mukundana. Eske Nina uwe ubyumva gute iyo ubonye umuhungu agendana n'umukobwa umukobwa agendana n'umuhungu canke umukobwa kugira ati jewe abagenzi fise n'abahungu gusa ubyumva gute? Mbere muri no minsi nabo benshi ni nabo benshi ariko nibaza ko mu kino kiganiro tuzagerageza kubatahura canke kubatahutsa. So ntaco bitwaye ariko du moins de ma part nta na kimwe ni juste ubwo bugenzi bwanyu bufise izihe limite. Yego c'est ça. Bon birashobora gushika ugasanga uyu munsi mbaranye n'uyu ejo mbaranye n'ujya cyangwa uje tubonye turi twese ukiyumvira bon niko abantu benshi bavyumvira ugasanga umuntu akubonye n'uyu n'umunsi n'ujye mukobwa finalement afise abasheri batanu afise abasheri babiri afise abasheri bangahe ugasanga ariko yakwiyumvirira kure hari n'ababifata nabi bakavuga ati jya mukobwa babijana mu zindi nzira ugasanga ko kwiyumvirira ukundi kona. Rero nashaka udufashe dutahuzanye entretien. So je reka ndabavugire abantu bafise comportement canke bagendana hariho kwirekura mu buzima nibaza yuko niyo nkwezi y'ibibazo navyinshi mbere sino kugendana n'abahungu ntivyari ibintu je numva ari ni juste ubwo bugenzi bwanyu bushingiye kuki kuko urabizi bugenzi buratandukanye iyo usanga tugendana tuba dukundanye nk'abafise umusheri uyu ujya kandi n'umusheri umusheri bose nibo bose ndababisha ko turi muri relation sivyo hari ubwo bugenzi hari bugenzi mfise umutipe niwe mbwira ibintu byanje niko naba mfise umukobwa mbwira ibintu byanje nivuga les limites ziraho nyene zigeraho nyene muri ico gihe rero nta mukobwa numwe ahari nta n'umukobwa numwe vuga ati uyu n'umugenzi wanje babandi nyine muvukana babandi ku ishuri reka mvuge kano kantu ufite abakobwa sinzi ngene tumeze bose nshatse kuvuga ko atari abagenzi ubugenzi bwabo udashingiye ku kintu kanaka ariko abakobwa hari ukuntu dufise akantu muri twebwe akajaluzi nakaranjyanye ibintu ubya kwararazanya sivyo je nkaza nkakubwira akantu nizeye ngo ndakwizeye nawe ukaba wizeye uwundi wabibwiye uwundi uwindi ukabibwira uwundi ariko les gars kintu maze kubona abahungu n'abantu bagumye ibanga sinzi ko urabibona barakugumiza ku kabanga ariko abakobwa ni rimwe ababibwiye abandi bose rero toi tu te dis tu es là tu te dis ndabibwira urya mukobwa uvomye ndabibwira urya muhungu kandi araguhanura wanashima kandi arashobora kuguhanura usibye ko hari n'abakobwa ushobora kubabwira ikintu bakaguta mu kaga ntibaguhanure ufite abakobwa turafise ikintu arakagora turi mu konyene so turakunze kubona abakobwa ngo ni soirée canke ngo ni sortie entre copines je burya sinavyita ubugenzi mu mbabarire cane kuko burya si ubugenzi sivyo urashobora kuba muhujwe nico gikorwa nyene kwa mwese murasohoka sinzi ko maze kwibona mu mashure sivyo urashobora gusanga mu mashure naka kubera ameze kurya agendana na naka sivyo les mêmes classes abantu bari kuri classe imwe abantu bari muri classe imwe bahuje ama mind imakunda gusohoka je ngenda ukunda gusohoka sinjangena na wundi muri weekend abaryamye no umva rero abantu bose bama bahujwe n'ibintu bitandukanye rero turiko turavuga umugenzi gucagura umugenzi w'umuhungu je numva tangorane ihari tangorane imwe vraiment ndavyumva hari abantu rero baca bajudginga umuntu nivyo nako ndakubwira nivyo nako ndavuga kare so ahubwo ikibazo nayo malimite tutazi gushiraho hari ibiganiro twakunze gukora muri Friday noon twarakunze kuvuga ngo nimba je mfise umugenzi w'umuhungu nubwo nabandi muri relation kanaka sivyo ndakundana n'undi muhungu ariko mfise umugenzi ku ruhande w'umuhungu kweri wa undi amanura ninashwana na sheri wanje ifire ya mbere ndayifatira rero hari abantu bavuga ko eske wewe ukundanye n'uyu bwira byose kuko deja umubesi wabwira ibyo bon n'umuntu ari c'est comme si yari kuba ari umukobwa ariko urumva neza washwanye na sheri wawe niwe ategerezwa kumenya ibyawe byose ukagenda kubibwira undi none ibyo navyo twashwaniye ntegeza kubibwira undi muntu pourquoi pas rero kwicara mu bati bon sheri rero urumva bimeze uko wagwanye tubisubiremo bigende neza ashobora no kuguhanura nene nk'umudufate Benita we uri en relation je na turabagenzi kumbwira ko washwanye na sheri wawe mwavuye ibisi bisanzwe hama nkashaka kuguhanura none kino kibanza kirimo umuhungu bitwaye iki rero nanje niko ndavuga abantu bajije abantu kumva yuko
hariho umuntu ari proche yawe umuhungu bakaca bajija kubera iki agenda agira umubesti w'umuhungu kubera iki agendana n'uyu ahubwo ni kubera gusa misi ica ibyaha byaradutse acha yembere Dieu m'envoie muko namahoro ya tu sais avec abantu nkaba boss no musi kumana naka ejo kumana naka ça c'est quoi ya et umva ntago babimeze bon en fait une société itujuja sinon jera numva byari bisanzwe mu gihe umuntu ahejeje yishire hama limite harama limite mutarenga gusa umubiri murawuzi twese twambaye umubiri jewe entreta hari umuntu yigeze kumbwira ambwira ati wewe nimba ugendana n'abahungu ça veut dire que wewe karanga ko Burundi wagataye bon kabarundi siniyo karangaje akoresheje kubera ariko jewe mu ncamake ndagira abagenzi b'abahungu bien sûr ariko simbura n'abagenzi b'abakobwa mugabo rero kwa kundi usanga umwanya munini ndi kumwe n'abahungu ugasanga rero bavuga amajambo menshi niba twagiye gufungura twagiye n'abahungu niba twagiye kuryoherwa twagiye n'abahungu usanga swate ndumwe cyangwa ugasanga turi babiri ariko bakaca batangwa kujajinga izo judge nizo tutakeneye guys hariho kandi basagira ni droit yiwe kugira abagenzi ashatse ariko n'izindi hariho n'ama circonstances amwe atuma uronka abagenzi b'abahungu par force sibyo ntushaka kugira ntushaka kwevita ntabyo ushaka kwevita ibyo bintu par exemple sibyo jewe nkorana n'abantu b'abahungu gusa donc je suis obligée de rester avec eux nimba umwanya nza gukora ari guhera 8h gushika 17h donc umunsi wanje uza gusanga kandi uzosanga n'ibintu byinshi uzokora usanga birimo babandi nyine kuko n'ikintu uzoshaka kujamwo uzosanga babandi nyine baguma bagaruka ya donc tu t'habitues à avoir des amis abo nyene moi muri kumwe je numva ari bisanzwe le problème nuko tutamenya kugira ama limites et tout mugabo hari abantu bacha exagere ugasanga nkuko nyine waruvuze ati ndasaba gusubana sheri wanje canke habaye ikibazo muhira sindakibwira sheri wanje aho kinwe yari kubigabanya basi nabikeka canke kama solution akambwira ati bigenze uko bikora uko ugasanga ngiye kubibwira wa muhungu aho harimo exaggeration sinomva ukuntu menga bon nshaka gushigikira abahungu bavuga ati sinkeneye kubona ugendana n'ujya muhungu sinkeneye kubona wifotozanya n'abajya bahungu hari abantu bameze uko bien sûr mugabo urumva ko ngaho harimo exaggeration gute kwifotozanya nabo canke uruhande rw'umuntu no hariho kumenyera ni akantu kose uzikaba ugasanga hari ibintu uwo muhungu azi na shiri wawe atazi hari umuntu yigeze kumbwira ngo biratugora gutora sheri wawe parce que tu postes trop de garçons donc nta muntu numwe ntitwoshobora kumenya ngo ni naka canke ni naka abo nawe rero nanjye sindabakunda sheri wanje mu maziki guys zamuri kutubaza ibibazo biri bete donc nta gaciro ntacyo bikungura kumenya sheri wanje nanjye ibyo kibazo barakimbadije urafise ikibazo cyo gupostinga abantu benshi none tuzomenya sheri none ico kibazo kubera ko ucikorera jewe ndabaposta ndazi sheri wanje jewe finalement nta sheri wanje nashaka kuri status why mu bibazo iki mu darape n'abandi bahungu kwe kubashira mu darape rero ni rumogi muroke ahubwo ntubemera c'est ça le problème c'est pas ntibaba babemera non c'est pas ça uvuga ati jewe nkagira priorité umusheri wanje babandi bagenzi banje bose ndabaheba kuko dis-moi écoute kuko muri bajya bagenzi bawe harimo peut-être uvuga ati ntaco reka tube turaba bagenzi ntaco nzorivuga mu nyuma nzorihinyanyurira abo nyine wadarafye ubundi byaheze donc oya ibaze rero uko radarapa abo bahungu bose bazamenya gute bashiri wawe bazamenya gute donc les mots ajya majambo twandika ko ndomusha muri profil OK merci beaucoup urasaze urukundo donc urukundo kandi urasaze ni mwamoni ni abantu batunze nimero yiyo ni mwabona profil yahindutse kanze bari musaza wiwe bon c'est très normal c'est très normal yo kugira abagenzi b'abahungu ariko isifi yuko nagumye ndakavuga kano kantu sinzi ko nguma ndagasubiramwo isifi yuko ugira amalimite tu te connais bien umukobwa sivyo ariko hariho n'abamama usanga bafise ababest bien sûr mani wahezagire cyane ariko nibaza yuko bamaze kugera kuri etape yo kugira mariage canke yo kuronka umusheri ari seri cyane bikagabanya ibintu by'imenyero n'abazi bati ego
kuburyo naka erega ikibazo kica kihaba c'est pas toi le problème c'est le gars wa musheri wawe bazoca mugira atugende musheri wawe ujya amana nabanaka uri sio ko ari gwawe wenyene so ivyo bizomublessa ou bien bimutume yiyumvira ukundi kuntu akubona ukundi kuntu canka guheba birasika byose kandi niyo mpamvu nakunda bivuga hari abangu bameze uko si abonye hari umuhungu bitayeho kuko hari umuntu mvuma muhuza agosangana gusumbe na sheri wawe anasiye finalement urikura musimbye sheri wawe finalement abahungu ni benshi naguma numva ngo abahungu ni benshi none abahungu muri abagenzi ba bose batwese kubera aho uciye hose umva ati je vraiment je vais pas abagenzi b'abakobwa kwa mfite abahungu gusa benshi muri byo benshi muri abahungu none ndatawe impamvu ninashatanye ngira ngo mvugishe finalement ndazi none abo bahungu uko ari benshi donc tuzi yuko nombre ari ntoyi ariko abakobwa benshi ndumugenzi n'abahungu je nikundira abahungu b'abagenzi mfitiye abakobwa abagenzi b'abakobwa benshi barabwira utubanga twaho oya gusa byo bintu vraiment bon birashobora kugira ingaruka mbi ahandi ukagira ingaruka nziza kuko ingaruka nziza ya mbere ni yahe arashobora guhanura bien sûr ko nawe arashobora kubika n'amabanga kanaguhanura ariko le social muri social uko bakubona birakwicira izina nico maze kubona pe kuko baravuga ati ryo muhungu aragenda n'abahungu benshi ryo mukobwa aragenda n'abahungu benshi none tumuklasa hehe bisigura rero ko rero afise izindi ngeso twe tutazi bakaca bagutinya kuvugisha sinzi nk'abandi jewe je m'en fiche des gens no ivyo bintu ndamaze kubibona birabaho ugasa sinzi nk'abandi jewe niwabura umuntu akuvugisha ntetse uvuga sinakubwiye sinzi nk'abandi jewe je m'en fiche y'amajambo shaka uhore ugome mu gitanda Benita baraza kuvuga sivyo donc nta kintu na kimwe uzokora ngo abantu bareke kuvuga rero wowe nyimba wumva kugenda n'abahungu ariyo arivyo biguha amahoro kugenda n'abakobwa bitaguha amahoro bitagutranquiliza gendana nabo ariko placer les limites s'il te plaît ego iyumvire ko kuri ikintu cari co cose kuko mwese mwambaye imibiri bien sûr bishobora gushika ntawamenya kandi bazaba ngo besti laba ba besto ba besti biki gihe babe wirinde so abamama rero bo urumva sino bavuga ko ikintu kinini ya kuko numva umenga wamaze kuba umumama ukaturondera besto ça c'est autre chose vraiment c'est autre chose birekere twebwe inkumi gute twebwe inkumi gute tukiri kwisoko okay rero wewe ariko nabwiye ko ushobora kwicira isoko nabikubwiye shaka kwicira isoko brama yego nika muri abagenzi bawe ni hazocapa birashika birakwicira isoko kubera yuko nakubwiye yuko babonye ufise dufise abagenzi benshi b'abahungu biyumvira ibindi bintu so bashobora kuvuga ati bon nka jewe barashobora kuvuga ati ibyo yavutse mu bahungu bose c'est normal canke nifitiye imico y'abahungu c'est normal mugabo iyo normal rero harimo question mark eske ko ateye kujya abakundiriza ça veut dire ko hari akantu gatuma ashobora kuba bakunda gatuma ashobora kuba yogira abagenzi b'abahungu ariko rero entre temps ntabwo tuvuze yuko atabantu bagira abagenzi b'abakobwa mugabo bino misi cyane mugabo exagération ni twama tuvuga niyo mbi bariho ba for life barahari ngo Benny BFF ngo best friend forever sha nikuri aka kandi rero kariza ngo BFF ntawamenya je namanda babwira bajya abantu bose hari ico baba bahuriyeko hari n'umuntu nashobora kuvuga ati je sishobora gukundana ko ndafise bestie yego aje bavuga ati je ninakundana bestie byose arabinkorera mucamo mva neza iyo biko biraje ntago biba bigihagaze neza ntago biba bigihagaze muri kwa guhanurana muri kwa kumva yuko uri katubaha kanya muri commentaire watubwiye mutubwire vraiment abantu bagendana abakobwa bagendana n'abahungu canke abamama bagendana n'abapapa canke n'abahungu ari giho usanga ari umumama agendana n'umuhungu adashaka umupapa wati jewe umuntu turi kumwe ndashaka ego birabaho ko ndazi n'abagenzi banje benshi b'abamama bagendana n'abahungu bajene atari abapapa ahubwo nzo babaza one day eske pourquoi po doshaka kugira umugenzi w'umuhungu umupapa apana w'umuhungu nukuri kuko ibaje jewe uri sheri wanje uhagira mugenzi w'umugore uzongera neza why not uri umugabo again ni mgendane n'abagore n'abagabo en plus
ariko pana ngo umugore ngo kugendana n'abasore usanga rero bazi guhanura neza ntabyo tuzi ntabyo twamenya n'ukuri no ibyo ntibibaho jewe numve yuko n'abasore wanje vraiment ariko rankurikirana ninagusanga uri kumwe n'umugore w'umuntu ngo n'umugenzi wawe ngo uramuhanura ngo urumva ngo iyo turi kumwe ngo arambaza utuntu twinshi ngo ndamufasha utuntu twinshi ngo ndamubangukira ngo arantuma ku isoko iryo soko ababone baraje abaye mubone ryari ni ibintu bisanga biba bigoye rero turabe guys turabe ubugenzi tugirana n'abahungu ubwo aribwo si ari bwiza c'est bon nta muntu yoza kukuvuga amajambo menshi uzi ico uwo muhungu akumariye ariko nimba uzi ko ubwo bugenzi bwanyu bufise aho bugera atari heza guys stop it mubihagarike vraiment mubihagarike ko biragucafuza premièrement nta muhungu nta kintu na kimwe je ndabona gicafuza umuhungu burya cyane bicafuza abakobwa rero mu gihe bigucafuza ukumva bibaye byinshi ukumva amajambo abaye menshi gerageza basi ego nivyo biguha amahoro mugabo gerageza rero sinzi so wabwira nawe kugira ngo turangize ikiganiro ikibanza cyanyu ni mu commentaire guys tubwire les mamans les filles ikibanza cyanyu kugira ngo mutubwire namwe ico mushaka kuvuga ibintu by'abavyo kugira n'abahungu canke genre abantu sex oppose numva menga boshiramo kwiyubaha bwa mbere nico kintu cyambere numva navuga bagashiramo kwiyubaha bagashiramo kumva yuko atozamo ikintu cyo kuvugwa nabi cyane ku bakobwa kuba mama ntaco bitwaye je numva ko ataco bitwaye ko yaramaze kuyibakira yarahejeje habasigaye umuhungu ariko aragira ibintu by'uburofu kuba mama birasanzwe umukobwa uravuga ati ujya muhungu agenda n'abakobwa benshi ujya mukobwa agenda n'abahungu benshi rero ujya nta kumutombera je baravuze barahejeje muba murinze mubona tuzana amadeba mubona tuko twazana amadeba nivyo tuba tubona canke biba byatubayeko ntago uzi rero so atari byambayeko canke iyo nkuru yawe twaye twikeneye bro twaye ndumva ko yababajwe baramuvuze ko agenda n'abahungu gusa vraiment so ni ibintu bibabaje donc bako bakwiyumvirira uko utari finalement mu makote yose bakwiyumvirira uko utari jewe bwamenye niho narira bakavuga yuko inkuru ndende inyuma ya kamera niho nze bibwiye kuko ndahivuze commentaires zaba nyinshi kandi judging sana ariko tubyihoze mugabo murinze mubona tuvuga ikintu ngaha ni ikintu kiba mu bantu tuba twabonye cyangwa kiba cyatubayeko yes rero muri rusangi impanuro inama y'umunsi niko nubona yivuga mwiyubahe mushiraho mu kwiyubaha mwihe valeur mu y'agaciro ntugendane nabajya banciya bon sinumva ngena bihari no bisigura byanciye no wa muhungu ubona yuko aguha agaciro wa muhungu urafise akumariye babandi mugendana akavuga ati bon ahantu wakosheje itwaruko nivyagenda uko c'est bon nta muntu azo kujudginga mugabo ntiwe exaggeration niyo mbi kabisa rero reka nshimiye cyane ni na merveille wampaye mwanya kuba tuganire bino bintu ni ibintu byubaka ni ibintu bikora ku mitima ya benshi ni ibintu kandi biko biraba mino minsi ndibaza bakuyemo ico ushobora kushira kuri ntibate canke ku mutima wawe canke kumva ico ushobora guhindura kugira ngo ntushobore kuboneka nabi mu kibano ntushobore kuboneka nabi ku bavyeyi ku bagenzi kuko hari ababibona nabi hari abakujudginga kora ibiguha amahoro guys no ukoze ibiguha amahoro usanga uri kurakora ibintu kora ibiguha amahoro hamoshemo limite mu byo ukora jewe je m'en fiche ni byantu bavuga biragoye gukora ibyo biguha ego urakora ibiguha amahoro mugabo nukuraba ibyo bintu biguha amahoro byari ibyo ntushaka kuvuga ati jewe kuba yuko nakora bon no kwidandaza kamvuge muri iyo mvugo mbabarira amatwi ko bikora bimpa amahoro bimpa amahera reka ndabikore bambice kintu nta limite twashizeho muri kanavuze tuntu limite uvuga ko ari nk'icyaha uri limita mu bintu ukora harimo udashobora gukora kandi wagashizemo n'akantu ko kwiyubaha rega ubikoze ibyo ntuba wiyubaha so n'utuntu turi hamwe ariko jewe ce que je permets pas nico vuga ngo ndaretse gukora ikintu parce que les gens bariko baramvuga quoi non je m'en fiche abantu muvuga ni na mwararusha
nzobandanya ngaho. Yes, reka nshimira cyane rero wewe wafashe umwanya ukadukurikirana ukagira ico utahuye ukagira nico wumva woshira ku mutwe cyangwa uhanura mugenzi wawe ndagusaba ko ugira share kugira ngo bose bumvirize bose bamenye icagaciro canke ico baba bakwiye kuba imbere y'abantu utisunze mugabo abandi ivyo bakunda canke ivyo baba bashaka kuri wewe ariko ugakora donc be you uba uriwe mugabo udakomeretsa abandi. Yes, ndashimiye cyane na Merveille twari turi kumwe, ndashimiye na wewe mukunzi wa Yaga Nawe TV aho tuba tuyaga ibi amadeba agena atandukanye atwigisha ikiganiro yari entre nous les filles canke n'abandi bashaka kujana mugabo ni entre nous les filles. Yes, ndabashimiye rero muri rusangi naho utaha manera bakunda cyane. Ciao ciao.